inkino zibiri ziherutswe gukina ndavuga Bumamuru yakinye nizo Aigle Noir yakinye nizo nkino zisa n'izabaye urufunguruzo kuri Aigle Noir zirabafungururira ukuboko kumye basa n'abariko baragukabakaba ku gikombe mu gihe Bumamuru izo nkino zibiri baheruka gukina arizo zisa n'izabafungiye imiryango. Reka tubaramutse mwebwe mwese mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro bica kuri Nile Sport TV. Turi kwigenekereza rya 16 ukwezi kwa Ndamukiza umwaka wa 2025. Kuno munsi tuza kurabira hamwe ibiriko biravuga muri Primus League aho bona tugeze ku ndwi ya 2026 mu higanwa rikuru ry'umupira w'amaguru mu Burundi. Primus League hasigaye inkino zigera kuri zine kugira ihiganwa rirangire. Mbega niyo umugwe ufise amahirwe menshi yo gushobora gutwara igikombe cy'uno mwaka. Turasigaje inkino zine hagati y'umugwi wa mbere n'umugwi wa kabiri niyo mugwi uri favori gushobora gutwara igikombe cy'uno mwaka. Mbega iyindi migwi vyifashe gute? Hari imigwi iri mu gitwaramo neza n'indi migwi tubona ko ishobora gukoroka umwanya n'umwanya. Sawa gusa igikombe cy'umukuru w'igihugu cyaratanguye imigwi imwe nk'imigwi yo mu cicaro ca mbere igenda itangazwa n'imigwi yo mu cicaro ca kabiri. Ivyo byose nivyo twateguriye ngaha mu gihugu cyacu aciza cy'u Burundi. Sawa gusa duca dufata rutemikirere dusimbire ku mugabane wa Buraya aho ryari joro bitwa ry'abagabo aho ku kibuga ca Dortmund muri kimwe ca kane gishira icanyuma zari nkino zo gusubiriza muri UEFA Champions League aho umugwi wa FC Barcelona ku kibuga Signal Iduna Park aho bavuye gutera izuba umugwi wa Dortmund baza gukubita ibitsindo byose bigera kuri 3 kuri kimwe. Umugabo w'umunyagine w'imyaka 29 Serhou Guirassy atorohereza abasore ba Hansi Flick ariko ibitsindo bitatu byabonetse ntibyatumye babuza umugwi wa FC Barcelona kurengana muri kimwe cya kabiri gishira icanyuma bivuye mu rukino bari bakinye guhibanze. Sawa gusa hari unundi rukino rwari kurabera mu gihugu cy'Ubwongereza aho Paris Saint-Germain yari yatembereye mu gihugu cy'Ubwongereza yari yatembereye umugwi wa Aston Villa ku kibuga cyawo Villa Park. Aston Villa iza kubyitwaramo neza ibatsinda ibitsindo byose 3-2 bavyo gutera izuba abakunzi ba Paris Saint-Germain. Match ihera bakora ku bimenyetso ubona ko ibintu byari byakomeye kuri Luis Enrique aho Aston Villa bari kumwe n'umumenyereza wabo Emery Unai byari byabakundiye barashobora kubyitwaramo neza ariko nabo ibitsindo bitatu bashoboye gutsinda ku munsi w'ejo ntibyabujije umugwi wa Paris Saint-Germain gushobora kubandanya bivuye ku rukino rw'ibanze rwari rwakiniwe mu gihugu cy'u France Parc des Princes. Sivyo gusa tuja turabira hamwe inkino z'uru munsi ziteganijwe muri UEFA Champions League aho umugwi wa Real Madrid uza kuba uri kurakira umugwi wa Arsenal ndetse n'umugwi wa Inter de Milan uza kuba uri kurakira umugwi wa Inter de Milan uza kuba uri kurakira umugwi wa Bayern de Munich baza kuba babatemberereye. Ijwi ni Gift Evrard irakoze nkuko uvyama. Ducunguze umwanya umwete twitangurire ikiganiro cyacu. Turi ku ndwi ya 2026 muri Primus League. Ukagenda kuraba harasigaye indwi zigera kuri zine kugira igano rirangire. Kuno munsi umugwi wa Aigle Noir ufata kibanza ca mbere n'amanota 61 mu gihe umugwi wa Bumamuru ari ufata kibanza ca kabiri n'amanota 58. Iyo migwi twarageze aho kuri journée igira 20 tubona ko bari muri course ariko tuzahugira kuri journée ya 23 tubona ko bose bariko barajyana ku gikombe ariko inkino zibiri ziherutswe gukina ndavuga Bumamuru yakinye nizo Aigle Noir yakinye nizo nkino zisa n'izabaye urufunguruzo kuri Aigle Noir zirabafungururira ukuboko kumye basa n'abariko baragukabakaba ku gikombe mu gihe Bumamuru izo nkino zibiri baheruka gukina arizo zisa n'izabafungiye imiryango kuko mu nkino zibiri Bumamuru yaheruka gukina yarakinye na Rukinzo banganya igitsindo kimwe ku kindi ndetse n'igitsindo cabonetse gice ku musatirizi wabo ndavuga Edi cyo kugombora ku munota wa nyuma ubona ko Bumamuru bashavuye abona ko bavuye muri course y'igikombe. Twaba tuzi ko Bumamuru mu gihe bari kubaranganya ndetse Aigle Noir yari kirakina na Vitaro iza gutakaza imbere ya Aigle Noir. Vitaro itakije imbere ya Aigle Noir cyongereza gutsinda Academy Day. Birumvikana ko mu nkino zibiri
Aigle Noir yakinye yazitsinze zose aho ibimitse amanota atandatu. Mu gihe Bumamuru nayo yari kiranganye na Rukinzo igitsindo kimwe ku kindi. Bumamuru kiyongereza gutsindwa na Interstar. Interstar guza gutsinda umugwi wa Bumamuru ibitsindo 3-2 niyo ntandaro yo kuva novuga inyuma ibice 80% y'igikombe. Kuko nyuma mu manota atandatu uri Bumamuru uri muri course y'igikombe uri kuhamvya Aigle Noir. Mu manota atandatu ushoboye kubika inota rimwe kuko banganyije na Rukinzo. Baca batsindwa na Interstar ibitsindo 3-2. Mu gihe Aigle Noir yari kiratsinda umugwi wa Vitaro ica yongera itsinda n'umugwi wa Academy Day. Mu gihe rero umugwi muhanganye umaze gusiga amanota agera ku ndwi nkuko tubibona no munsi babigoranye kushobora kumufata. Ukashegenda kuraba mbega kuno munsi Jimmy ariko aramenyereza uwo mugwi wa Aigle Noir Fighters ni umugwi amenyereye yiriganwa muri Message Dongozi yavuye afise ibikombe 2. Uno munsi ari muri Aigle Noir ni nawe mumenyereza wa kabiri mu guserukira gihugu nama mu rugamba. Ego nivyo Gustave nawe n'umumenyereza mwiza kwa Bumamuru ariko izi nkino zibiri arego gukina nuvuga ko abasore biwe basa n'abamwemukiye sero nivyo yakinye. Rero uravye inkino basigaje zine biragaragara ko na wa confirm 100% ariko ibice byinshi Bumamuru bisa naho yavuye inyuma y'igikombe kandi umugwi wa Rukinzo ndetse na Interstar nibo bashobora kuba barafashe iya mbere mu gukura kwiruka ku gikombe kwa Bumamuru. Ukagenda kuraba rero inkino zine umugwi wa Aigle Noir usigaje. Aigle Noir urasigaje umugwi wa Flambeau du Centre kuri June 27 bazari ko rakina na Flambeau du Centre ku kibuga nkuru ziza Peace Park Complex Stadium. Bongira bakine na Royal Vision 2026. Aigle Noir zishongera kine na Rukinzo izo cyongera kine na Interstar journée ya nyuma. Urumva ko inkino zishobora kubagora Aigle Noir ngaha n'umugwi wa Rukinzo urashobora kubagora ndetse n'umugwi wa Flambeau du Centre. Cyo turaba imigwi ine umugwi wa Bumamuru munaci bitoko usigaje. Urasigaje umugwi wa Musongati. Umugwi wa Musongati nawe si umugwi woroshe kandi Bumamuru zobe yatembereye no kuvuga izoba uri kuri stade Ngoma. Irasigaje kandi umugwi wa Burundi Sport Dynamique. Kuko kuri June 27 Bumamuru zobe yakiriye Burundi Sport Dynamique. Irasigaje umugwi wa Message Dongozi ndetse na Olympique Star y'Imuyinga. Kandi iyi Olympique Star ni Bumamuru zobe yatembereye imuyinga. Urumva ko uravye amanota indwi ahari Bumamuru bisa nkaho bigoye kuza kuyakuramwo igaca irengo umugwi wa Aigle Noir. Turavye rero statistiquement Aigle Noir mu gihe yotsinda urukino rumwe nko kuri June 27 hamwe yoza gutsinda Flambeau du Centre akarorero ikayitsinda mu gihe Bumamuru yogacitakaza Burundi Sport Dynamique nico gihe urumva ko basigaye inkino zitatu boba bacaba barusha amanota 10 muno munsi Bumamuru ibarusha amanota 7 niyatsinda Flambeau du Centre izo cibarusha amanota 10 niyatsinda Flambeau du Centre Bumamuru nayo igacitakaza imbere ya Burundi Sport Dynamique urumva ko bazobasigaje inkino zitatu bico gihe bizoba bisa n'ibiko birarangira mu gihe ho itakaza inkino zibiri mu gwa Bumamuru byose Aigle Noir izoba birangije. Rero ugirageje kuraba umugwi wa Aigle Noir na Bumamuru uri favori ibice byinshi umugwi wa Aigle Noir wo gutwara igikombe umugwi wa Aigle Noir wo gutwara igikombe ecuro mwaka ubona ko nabo batanagiheruka baheze imyaka atari mike mu gihe Bumamuru yoyo bari bageruka saison 2023 ivyo nivyo biriko biravugwa muri Primus League ariko turabire hamwe uko iyi migwi kuri June 26 barushanya amanota. Umugwi wa Aigle Noir ni ufata kibanza ca mbere na amanota 61. Bumamuru ufata kibanza ca kabiri na amanota 58 mu gihe ufata kibanza ca gatatu ari Flambeau du Centre na amanota 49. Musongati ufata kibanza ca kane na amanota 48. Rukinzo ifata kibanza ca gatanu na amanota 46. Vitaro ikibanza cha gatandatu na amanota 45. Olympique Star ikibanza c'indwi na amanota 45. Interstar ikibanza c'umunani na amanota 42. Message Dongozi ikibanza c'icenda na amanota 38. Ngozi City ikibanza c'icumi na amanota 36. Royal Vision ikibanza ca 11 na amanota 30. Kayanza United ikibanza ca 12 na amanota 28. Burundi Sport Dynamique ikibanza cha 13 na amanota 18. Ya migwi itatu iri muri zone rouge ni
Academy Deira iri mu kibanza cya 14 amanota 16. Mu kibanza cya 15 ni Moso Sugar ifata kibanza cya 15 n'amanota 13. Ufata kibanza cya nyuma ni Erebama Spiri ufata kibanza cya 16 na manota 9. Uko niko imigwi hagaze kuri journée ya 26. Ukagenda kuraba uno munsi abasatirizi bafise ibitsindo vyinshi kuri journée muri Primus League ni Edi Nibibona wa Rukinzo Football Club afise ibitsindo 18, Darcy Shimirimana afise ibitsindo 14 ni musatirizi wa Musongati, Gloire Tambure Ngongo ni musatirizi wa Musongati afise ibitsindo 13, Edi Abdi Ineza no musatirizi wa Agronauts Fighters afise ibitsindo 13, Kagayo Shabani no musatirizi no mukinyi wa Olympic Star afise ibitsindo 12, Ndumwe Mosi n'umukinyi wa Frambody Centre afise ibitsindo 10, mu gihe Kamana Karim afise ibitsindo 10 nawe, ndetse na Shiminiman Amini afise ibitsindo 10, umusatirizi wa Live Vision Shaban Didier Zokoro wa Vitaro afise ibitsindo 9 na Deste Maniriho afise ibitsindo 9 yahoze akinira umugwi wa Rukinzo Football Club ubu akinya mu mugwi wa Maroc. Ivyo nivyo byariko biravugwa muri Primus League aho turindiriye journée ya 27 uko bizoshobora akugenda. Sivyo gusa muri mu gikombe citiriwe umukuru w'igihugu inkino Ozari zabandanyije abona ko hari imigwi iriko igenda itangara. Tubibutse ko mu gikombe citiriwe umukuru w'igihugu mu mwaka uheze cyari cyatwawe n'umugwi wa Rukinzo Football Club. Uwo mugwi wa Rukinzo Football Club wari wagitwaye utsinze umugwi wa Frambody Centre. Ku munsi w'ejo urukino rwabo rwa mbere bakina n'umugwi mu cicaro cya kabiri Big Green Farmers umugwi mu ntara ya Makamba byagiye kugorana. Umugwi wa Rukinzo ufise igikombe citiriwe umukuru w'igihugu baza kunganya igitsindo kimwe ku kindi. Bagiye mu mapenalty umugwi wa Big Green Farmers utsinda penalty 4 mu gihe Rukinzo watsinze penalty 3. Aho no mu gikombe citiriwe umukuru w'igihugu mukaba muzi utsinzwe ubutashi. Ubu rero tuvugana umugwi wa Rukinzo umugwi watwaye igikombe cyo mwaka uheze urukino rwabo rwa mbere baraye basezerewe n'umugwi mu cyaro cya kabiri. Surprise zatangiye kuboneka niho twabona n'undi mugwi mu cyaro cya mbere usezerewe n'uwo mugwi mu cyaro cya kabiri. Ukagenda kuraba uno munsi muri Primus League Rukinzo ntiri mu kibanza bibi iri mu kibanza ca 5 n'amanota 46, ariko ukagenda kuraba Abubakar Mibu nivyo yaragiye imbere ya Bomamur ndavuga muri Primus League baranganya banaheruka no gutsinda ibitsindo bitari biki ibitsindo 5 batsinda umugwi wa Erebama Spiri. Ariko uno munsi bagiye mu mugwi bagiye gukina igikombe citiriwe umukuru w'igihugu batsinzwe ibitsi baviriwemo urukino rwabo rwa mbere. Michel Zami football irategurwa kandi uko football ukinwa abakinyi novuga ko atari motel. Ukagenda kuraba nivyo Football Club Vital Football Club no mugwi myiza bafise n'umumenyereza mwiza Abubakar Mibu, ariko uvuye gukina na Bomamur uvuye gukina na Erebama Spiri aho uko utegura abakinyi biha bitandukanye. Ucuva ngaho ugiye gukina na Big Green Farmers yoyo iri areze yoyo mu mutwe ishaka kwerekana ko ari umugwi myiza. Ndabibutse ko Big Green Farmers ni umugwi mu cya kabiri ariko waheruka gutsinda Panthère Noire ubu waraduze mu cicaro cya mbere. No kuvuga ko umwaka uza uzobukina icicaro cya mbere. Reba bagiye guhura na Rukinzo nayo yari ivuye gukina inkino zibiri zitoroshe kandi bazitwaramo neza. Mu bitsindo 5 bari batsinze mwibuka ko ibitsindo 4 byose byatsinzwe no musatirizi wabo uyu musatirizi wabo Edi Nibibona, ariko ku munsi w'ejo baraye bataje. Re football mu gihe ugiye gukina n'umugwi waruhutse nawe mugwi wawe utaruhutse mugwi udafise effectif yuzuye nyimba Edi aruhutse ndashobora gushiraho undi munefu myiza. Ukagenda kuraba nivyo Rukinzo cyo mwaka uheze cyo Rukinzo y'ubu twibukanye ko Rukinzo yo mwaka uheze ifise Udeste ifise Ubilonja Ismail yari Rukinzo jana, ariko Deste ari muri Maroc. Ubilonja Ismail asa n'uwasezereye byo kino umupira w'amaguru. Rero Rukinzo kubona isezerewe nivyo biratangaje, ariko mu mupira w'amaguru byose birashoboka. Nimba rero Rukinzo isezerewe nibaza ko arakagoye kabana bategura imigwi. Uko gusezererwa n'umugwi mu cicaro cya kabiri wo menga birorosha, ariko si coroshe kuko Big Green Farmers ni umugwi wamaze kuduga baje berekana ko bafise inyota gukina ikicaro cya mbere. Rero Rukinzo gusezererwa
nivyo ni surprise ariko byose birashoboka. Umupira w'amaguru niko umeze, mu gihe umuntu agutanze gutegura nta kintu na kimwe kidashoboka. Umugwi wa Big Green Farmers rero wamaze kuba usezerera Rukinzo, mu gihe Ngozi City yari kitsinda Chekefa Football Club, mu gihe Vitaro yari kitsinda ibitsindo bitatu Panthère Noire, mu gihe Magalang Boys yariko itsindwa igitsindo kimwe kubusa n'umugwi wa Moso Sugar. Tukaributsa ko mu cicaro cya kabiri umugwi gisirikare Muzinga Football Club waramaze gukatisha itike yo kizokina icicaro cya mbere mu mwaka wiza. Ni kuvuga imigwi ibiri yo muri groupe A, ndavuga Muzinga yaramaze kukatisha itike izokina Primus League umwaka uza. Muri Poule B umugwi wa Big Green Farmers warawusezereye Rukinzo, nawe waramaze gufata itike uzokina Primus League mu mwaka uza. Igisigaye ni kuraba umugwi ugira gatatu, ko murazi ko muri deuxième division haduga imigwi itatu, hacakinwa nicyo kwitwa urukino rw'amajonjora cyangwa barrage. Bacu rukina umugwi wa kabiri wo muri groupe A n'umugwi wa kabiri wo muri groupe B. Mico Gerero Garage Express yo mu ntara ya Gitega nizokina izokina barrage n'umugwi wa Bujumbura City, umugwi wahoze mu cicaro ca mbere ariko watibutse bikagorana ko usubira kuduga. Tukabweza ko Muzinga yari maze imyaka igira ku 8 yaratibuze byarase kwisubira kuduga. Rero ni ibintu byiza ku mugwaro wa Muzinga, ni ikintu cyiza ku burongozi, ni ikintu cyiza ku mumenyereza. Tugiye kubona urukino rutoroshe hagati ya Muzinga na hagati ya Rukinzo. Ntanajya muzi ko Muzinga ari equipe gukira gisirikare cy'u Burundi, ndetse Rukinzo nayo ari equipe gukira igipolisi cy'u Burundi. Tukabamenyesha ko umugwa Muzinga uduze mu cicaro cya mbere atarukino na rumwe utsinzwe. Watsinze inkino 9 unganya inkino 5. Ariko rero kuduga mu cicaro cya mbere biratandukanye no kuba ukina mu cicaro cya kabiri. Twarabonye izi za Tel Aviv Rezami mwaka weze yakina mu cicaro cya mbere, byari bifise n'umukinyi mwiza. Ubu ariko arakina muri Musonga tumukinyi mwiza cya hagati pe. Uno munsi yaratibutse mu cicaro cya kabiri, vyanse ubibarizo mu cicaro cya gatatu. Wamugure uduze mu cicaro cya mbere umenye ugiye gukina inkino 30. Inkino 30 si ikintu cyoroshe. Wahora ukina ijuru 14 ugacugenda kuraba nka groupe A. Groupe A ibigizwe n'imigwi mu gisagara cya Bujumbura, ntibaduga mu ntara ya Gitega, ntibaduga mu ntara ya Muyinga, za Kayanza, za Aigle Noire, bakinanga gusa. Ico gihe rero uduze mu cicaro cya mbere bisaba ko ubitegura, kuko uzoduga mu bibuga bitandukanye, kandi uzohura n'abakinyi bafise experience bamaze no kuba bafise akanyirwa bakina Primus League. Ibishoboka rero abo bakinyi ujanye ubasuzume neza, ubategure neza. Muri Primus League biba bitandukanye cyane no muri mu cicaro cya kabiri. Twarabanze kubona nka za Magalang Boys, izi za Bujumbura City, izi za Tel Aviv zaratibutse, ariko gusubira mu cicaro cya mbere biragoye. Rero wamuguwe uduze mu cicaro cya mbere Muzinga Big Green Farmers bishoboze gushiremwa amaraso mashasha yashiremwe kugira ibintu bibandanye bigena neza. Ntimuze mu cicaro cya mbere muje gutembera.